yaje nitwa Irakoze Jean Bertrand, bakunda kumpamagara Barrett, ni surno yanje mugabo nagize amasurno menshi sinzi ko bikeneye ko ndavuga. Hariho Kogoshi, Papa Nyamwema, ayo n'amazina yose banyita kubera babonye kuntu nyene nakunda gutwenza. Mfise 25 ans, narahejeje université, nize kuri Université du Lac muri statistique. Eko novuga yuko nkama ndi umucomédien, ndi umu humoriste, novuga iki kindi, ndakina n'ibikino vyo mw'iradiyo, ndamaze gukina no mu madessin animé. Novuga yuko noba namenye ko mfise ingabire yo gutwenza niga muri primaire. Ndavyibuka muri pause niga 5e nakunda gukina Bobo Diouf, sinzi ko muyizi. Le Bobo Diouf nakunda gusubiramo Siriki Suke. Siriki, qui a mangé mon pâté? Abana twigana bagatwenga sana. Hama nyene baca baza barankunda uko nyene ko ngira ibintu byo gutwenza. Donc plus tard rero mpejeje secondaire niho rero navuze ati OK, pourquoi pas no créer ikintu kijanye na comedy. Niho naciye ntangura groupe yitwa Ibisanga Comedy. Ibisanga Comedy, ndibuka nari ahantu muri workshop hama bariko baravuga ibintu bijanye na entrepreneuria. Hama umupasiteri arahaca avuga ati urashobora gukoresha n'ingabire yawe, ingabirano ufise. Hama rero cyamvuga jewe burya ndafise ingabirano yo gutwenza kubera ikintu bikora nk'akazi. Ca ndabitangura uko nyene, ntangura nkino tuvideo duto kuri Facebook, turakundwa cane. Mu nyuma ndabandanya ndaja muri théâtre, ndatangura gukina n'ama spectacle ya humour, mbandanya uko nyene. Ndibuka nk'igitangura, abagenzi tubana narabakoranije, ndababwira ati mviriza rero je shaka ko dukina filme, uzobura umumama nawe uzobura umupapa, namwe muzokina muri abana, tubikore. Barantwenga mbwira turasara, ivyo bintu ushaka dushira muri ibiki, ivyo nivyo wawe bigenda bigire wenye. Cavuga ati OK, reka jewe ngende ntegura utuntu ushobora gukina turi nka babiri, mugabo jewe aje nkina role principal. Hama candandika ndabaha bankosorere, ndabahaye rero bankosorere, ndavyibuka bampa nabwiye ati mama note sur 10, bampa 2 3 4, akavideo karose 4. Camvuga ati wapi, akandagakina ndagaturumye rero. Ndavyibuka abagenzi banje tubana nibo baje kumbwira ati hewe hari umugenzi ari muri Canada yambwiye ngo wakinye ka video karyoshye. Ndavuga what? Tinone. Donc abantu bari kure nibo bantu ba mbere batanguye gukunda ibikorwa byanje, n'abagenzi banje bari proche baca batangura kubikunda. Inzitizi za mbere nuko ahantu niho dufata nk'abantu bari seriesha, nihataye umva babona yuko nyene turi abantu nyene bababono, umuntu aguma agira uturofa. Hari n'abantu je batazi yuko nize n'amashuri, baza yuko naba niga nko muri 3e poste fondamentale, wibaza nihataye. Donc dufata nk'abantu bari serieux, wibaza. Ikindi naco nuko ntibaduha ama opportunité mu manza, mu ma événement, barashiramo abaririmbyi mugabo barakunda kubagira aba humoriste nabo. Iyo umuntu afise volonté byose birashoboka. Nibaza yuko mu Burundi afite nta kimwe kibuze, ni juste kubiha umwanya. Uko umuntu abiha umwanya buke biratera imbere. Hariho aba grand frère muri umwuga wacu, bavuga nk'abakigingi, bamaze kubona ama spectacle bagira,
novuga yuko barinjiza amahera kandi birababeshejeho, donc pourquoi pas moi najewe en tout cas ndabona imbere abana ni heza sana. Bon, ikintu nosaba abarundi kugira umwuga wacu ushike kure, nobasaba kwanza baze baratwenga. Abarundi biga ntibemera ko dutwenza, ahubwo acashaka kugutera inkuru. Wow, umubwiye ko umukomeje kugira ngo wawe ntwenza wewe, ureka je ndagutera inkuru kwanza bari je ndagutwenza. Donc twemere aba artiste biwacu ko bashoboye, sivyo? Batwemere ko dushoboye. Hama ikindi naco nosaba abarundi nuko batwibuke mu biteramo. Abantu batera inkuru, abantu bandika ibintu bitwenza biratandukanye no kuja gukina imbere y'abantu gatwenza abantu, kuko ayo ma art aratandukanye kandi umwe wese nimba ari icyo ashoboye nakora ico nyene, kuko hari umuntu ashoboye gutera inkuru imbere y'abantu mugabo kenshi mu kibano ugasanga n'umuntu yihoreye atekereje ntajewe uco bibona je ndatekereje. Urumva hari n'abandi bantu batera inkuru byakaja mwicaranye blague nyinshi mugabo ashitse imbere y'abantu ntibikunde, biratandukanye. Donc umwe wese yokora ico nyine ashoboye, ntabone ngo bijya nanje ndabishoboye. Sawa, basi ko bishoboye genda ubigerageze, nivyo gukundira nibo, mugabo nibitakunda ntibisigura ko utari umuntu atwenza. Bireke zotwenza n'umugore wawe basi cyangwa abana bawe basi, aho bazotwenga nawe no. Bon, oya muri uno mwanya si wonyine mbeshejeho, ndumu entrepreneur, ndumudandaza, sinzi ko bikenewe ko mvuga ibyo ndandaza. Made in Burundi, ibintu by'iwacu nitubiha agaciro. Si muri comedy gusa, oya ni nuvuga ko ari mu artiste bose, kuko tugerageje kubiraba no mu muziki baridoga ariko batabaha agaciro. En fait novuga yuko nukuntu tumeze, turi abantu bugurutse cyane ku bintu byo hanze. Ibyo si bibi, mugabo tuje turibuka basi ko hariho umugenzi wanje ashoboye. Je ndashobora kuba mfise spectacle, umugenzi wanje twama twicaranye kwirigara muri quartier mugantazi, hakaza umuntu aja pa ruguru cyangwa aja pa mu yindi quartier yo hirya. Donc en fait bavuga yuko twebwe nyene muri twebwe indani tubanze twiyumvemwo gushigikirana. Ikintu nohanura abantu bafise ingabire bashaka gukura muri comedy, ikintu bahanura, hey mon frère, emera bagutwenge, emera bakuzomere yuko utatwenze, emera uje imbere y'abantu bagutuke, vyemere twese niho twaciye. Hama rero niwamara kugenda imbere y'abantu ukabatwenza ntibatwenge ahubwo bakagutuka, mugabo ejo gacugaruka ngaho on this Rwanda. Nga mu gihugu iwacu ntidukunze kubona abakobwa muri comedy, nibyo, ariko nibaza yuko byose biva ku mico yacu, yuko abakobwa nabo nyine nibaratahura gukora utuntu nk'uto tutugenegene. Mais par contre barashoboye, n'abantu bashoboye,
Alors jewe ahubwo ndabatera akamo ko je ndafise groupe ubu unye yitwa Clan des Humoristes, harimo umukobwa umwe kandi ndababeshe vraiment umukobwa twenza cyane nanje aramfuta. Donc rero abakobwa si muri comedy honyine, en fait barakwiye kwiga kuja mu bintu byinshi. Umunsi wa mbere nkora ku mahera avuye muri comedy ndabyibuka, c'était en 2016. Nari maze gukora ama video 3 kuri Facebook, hama nza mbona umuntu anyandikiye kuri page yanje ya Ibisanga Comedy ambwira ngo afise spectacle ya bonane ngo nzoje. Ndavuga okay sawa, hama rero turapatana, abatwo turavugana amahera, ndambwira ati none woshobora kumpa agatramineye ko c'est bon nakibazo cyane ndamusabye menshi. Hewe umunsi ngiyeyo ndakina ayamayo 30 nabwiye naryohewe ndumva yuko ndi fier bwa mundi bya bintu nkora ndashobora kuronka mu mahera. Ndavuga wow, hama mahera ikintu yafashije, naciye ndayaha umuntu ankorera ama video kugira tubandanye dukorana yandi. Hama je vous dirais que plus tard nakoze ama video meza, nashoboye kumenyekana, nashoboye no gukora ku mahera menshi. Ushaka ndabwira amahera menshi maze gukora bon, si menshi cyane. Ngire ntanga impanuro abahungu mwe muba mu gisagara, ukeneye kudraga umukobwa banza utoze quartier abamwo. Nk'umukobwa w'umunyakabiga musokanye muri ville nakugora, hageze gutaha acagenda buke n'amaguru akabashitse. Umukobwa wo mukamenge nani wamusohokana ukamugurira icapati muhira azovuga ko yariye pizza. Ari kucuhenda rero wihende usohokana umukobwa wo mu Buyenzi hama mushavutse. Hewe ijya modoka uzoba wazanye canke imoto azoca genda kore ku kara icipfa, kandi kugira ngo uyikoreshe uzoyenda guhamagara se wiwe canke nyina wiwe canke wenyene